Mwongeye kwirirwa neza mwese banywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza ndetse mugakurikira amakuru n'ibiganiro byacu tubategurira ndetse twabashikiriza ngaha kuri ino bonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndabahaye ikaze mwebwe mwese muri kutwumviriza muri uno mwanya bivanye naho muherereye cyane. Turi kwa gatandatu igenekerezo rya 22 ruhuma umwaka wa 2025. Ndabahaye ikaze mwidonido ry'amakuru akomeje kugenda aravugwa. Mu Burundi harakomeje kuvugwa ingwara yaje kugendera fata giturumbuka umutambukanyi w'umusi Petero Nkurunziza, mama buntu cange Pastor Denise Bucumi Nkurunziza. Amakuru akomeza kugenda aradushikira muri uno mwanya nuko mu bitaro bya Kira Hospital mu gihugu cy'u Burundi, bimwe mu bitaro biremere cyane ndetse bizwiho kuba bukoresha ubuhinga bwa none mu kuvura, ariko kandi bikabivugwa yuko rero nta bitaro biremere cyane mu Burundi bihari, ku buryo rero ari nayo mpamvu abategetsi bamwe iyo bagwaye baca baranyarukanwa hanze. Biravugwa ko rero uyu mutambukanyi mu nyuma y'iko rero ku munsi wejo yaramerewe nabi avuye nyine kuramutsa umuvandimwe we cange abanywanyi cyane yuko bahoze ari abanywanyi nyine nagiye Petero Nkurunziza yarariho. Biravuga ko yari yaragiye kuramutsa nyine umunyamabanga mukuru w'umugambwe cndd-fdd Reverend Ndikuriyo, ni mu ihuriro ry'abakenyezi risanzwe rirabanga mu Burundi, aho bari baragiye kumuramutsa mu nyuma yuko avuye rero mu gisagara ca Dubai muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu nyine, aho nawe yarangwaye ariko akaba yaraje guca aratora mitende. Amakuru avuga yuko rero mu nyuma yo kuvayo yaje kumererwa nabi cyane, aho byikekwa ko nawe yoba yarahawe ishano. Mu nyuma yuko kandi uyu ngo yasanzwe aragirana amatati amwe namwe cyane n'umutambukanyi umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angelina Ndayishimiye. Nkuko biboneka amakuru dufise nuko rero kugeza no mwanya yabashije kugenda arashyirwamo ibyuma bufasha guhema neza, mu nyuma yuko rero asa n'uwamaze kugwa muri koma. Amakuru akomeza kugenda aradushikira nuko rero hari ibyatangajwe n'umuvugizi w'ubushikiranganji bwo hagati iterambere rusange ndetse n'umutekano Pierre Nkurikiye, aho yama avuga yuko ngaha mu Burundi mu gihe hariko haritegurwa amatora araza gutangura muri uno mwaka, cyane nyine amatora y'abashinga amateka ndetse na nkenguruza amateka n'abagenama b'amakomine ndetse n'imitumba, hakomeje kugaragara ibikorwa bimwe na bimwe bigendanye no kudobya amatora, nkuko amakuru akomeza kugenda aratugera bivuga cange nkuko amakuru akomeza kugenda aradusomera amatwi. Uyu rero mu buvugizi w'ubushikiranganji bwo hagati iterambere rusange ndetse n'umutekano Pierre Nkurikiye yaje gutanga impanuro ku Barundi, maze avuga yuko Abarundi bari bakwiriye nyine kurabira hamwe ingene bosenyera umugozi umwe mu rwego rwo kugira ngo babashe kurabara hamwe uburyo rero bashobora kwitwara neza, cyane mu gihe Uburundi buriko burinjira mu bihe bigoye cyane. Turaza kugaruka kandi kubikomeje kugenda biravugwa aho umubare wa MTC uri kurekeza ariko hari abasoda benshi b'Abarundi ni muri Kivu y'Amajyepfo. Nkuko bigaragara hari ibyo rero bamwe mu Barundi bariko baravuga ku bigendanye n'umubare wa MTC nkuko bizama bigaragara, ndetse gushika uno mwanya uyu mubare wa MTC ukaba ushobora kuza gutana mu mitwe n'ingabo z'u Burundi. Icyakora hari Abarundi bamwe na bamwe bari ku ruhande rwa leta bavuga yuko MTC yo yaratinye kwisuka ku ngabo z'u Burundi, mu gihe dusanzwe tuzi neza yuko nyine ingabo z'u Burundi zisanzwe nazo zarakubitiwe mu bice bimwe na bimwe guturuka muri Kivu y'Amajyepfo ndetse no muri Kivu y'Amajyaruguru. Baragize bati abari ku ruhande rw'u Burundi nyine ku ngabo z'u Burundi bati mu bisanzwe ingabo z'u Burundi ni intwari ku rugamba kandi ntizitinya urukabye, barafise experience ku rugamba kuko rero bamaze kugwana mu bihugu nyine byinshi kandi barahangana n'intagondwa ziremere cyane, haba muri Somalia n'ahandi. Gushika no mwanya hari bamwe rero mu bo ku ruhande rwa leta y'u Burundi cyane kubegereye igisoda cy'u Burundi batagimanwa mu kugaragaza neza yuko umuhari wa MTC witeguye gukomeza guhangana n'izo ngabo z'u Burundi, ariko kandi ku Burundi nabo bakaba batariko bajya umunwa mu kugaragaza ko biteguye guhangana n'ibiriko biraba byose.
turagaruka kandi ku bibazo bikomeje kugenda biragaragara mu burasirazuba bwa Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo, ahakomeje kugenda haravugwa byinshi. Mwongeye kwirirwa neza mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu, niteka n'umunezero gusubira kubana namwe, kuba muri ko murumviriza amakuru n'ibiganiro byacu nga kuri Burundi News TV. Kaze kuri mwese kuba twumviriza muri nga mu Burundi, abatwumviriza muherereye mu gisagara ca Bujumbura, abari Gitega ku mugwa mukuru wa politike, abari mu Cibitoke, abari muri Cankuzo, abari Muravya, abari Bururi ndetse no muri Zangozi n'ahandi hagiye atandukanye, turabaramukije turanabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye. Ikaze kuri mwebwe mutwumviriza muri mu karere k'ibiyaga binini, abatwumviriza bari mu burengero bwa Afrika, bari ku mugabane w'Uburaya, mwese ndabahaye ikaze. Ndagusaba ko option kwanditse sabone kugira uce waronka amakuru n'ibiganiro byacu, ubane natwe kugira ngo uce urakurikira amakuru n'ibiganiro byacu mu buryo bworoshye. Ikaze tuyatangurire mu Burundi. Amakuru akomeza kugenda aratugeraho nyine adushikiye muri uno mwanya, aremeza neza yuko mu Burundi haba hariko harakogwa ishano riremere cyane cyane aho bamwe bariko barahabwa amashano nk'uko byavuzwe n'uwahoze ari umushikiranganje wa mbere mu Burundi, hakarongora n'igipolisi General Guillaume Bunyoni. Ni mu ijambo yigeze kuvuga ubwo yariko arabwiriza mu ishengero nga mu Burundi, atari yagirizwa ibyaha yagirizwa, ndetse byatumye baramucira umunyururu wo guherayo. Amakuru dufise atari ivumba aravuga yuko mama buntu canga se Pastor Denise Bucumi Nkurunziza, umutambukanyi mu Petero Nkurunziza, yoba agwaye ndetse anamerewe nabi cyane ku buryo gushika no mwanya nawe yamaze kugwa muri koma. Benshi baravuga yuko rero nyine yaba ari karazira kuba yaragize uruhara mu gushaka gutabariza ndetse no kugerageza kugira ngo uyu nguyu nyine asanzwe ari umunyabanga mukuru umugambwe cndd-fdd Ndikuriyo abashe kuba nyine yoronka ubuvuzi bukwiriye, aho uyu mugore rero yaravuze yuko atokwemera yuko iyo ntwari y'u Burundi nayo yopfa nk'uko umugabo we yapfuye, mu gihe umugabo we yarapfuye giturumbuka, aho rero nyine batinze kumushikana hanze. Reverend Ndikuriyo yarafashwe mu mpera za Nzero 2025 ubwo yarari Ingozi mu hoteli Rusehabaniha isanzwe irakora mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, iramumonokana i Bujumbura, bacabona yuko ataco bamumarira, aca ararungikwa i Nairobi mu gihugu ca Kenya mu bitaro bya Ekana. Ariko kandi muri uno mwanya akaba yaraje kuvurirwa mu gisagara ca Dubai. Amakuru dufise aravuga yuko nyine ubwo yajyanwaga muri Kenya hari umugambi wuko ashobora kujyanwa nyine mu bihugu byo ku mugabane wa Aziya cange mu gihugu cy'u Burusiya kwa Vladimir Putin. Ariko muri uno mwanya byamaze kumenyekana yuko rero uyu mutambukanyi w'umusipetero Nkurunziza, mu nyuma yo kubona yuko nyine uyu Reverend Ndikuriyo ariwe wasigaye mu nshingano cange ariwe ari mwiragi rya Petero Nkurunziza, yarafashe ingingo yo kuraba ingene yo bomushikana muri Dubai kugira ngo acarahura n'abaganga bafise ubuhinga bwa none. Biravugwa yuko rero kandi uyu mugore iyo gikorwa yakoze bitaba byarashimishije cyane umutambukanyi mukuru w'igihugu cy'u Burundi, Madame Angelina Ndayishimiye nk'uko biboneka, aho bivugwa yuko rero mu gikorwa cabaye ku munsi w'ejo ku rugo rwa Reverend Ndikuriyo, ubwo abakenyezi bariko bamusuye nyine bariko barishimira yuko amaze gutora mitende. Biravugwa yuko rero boba baramuhaye ishano ku rugero rudasanzwe, aho bivuga ko uwo mutambukanyi Angelina Ndayishimiye atigeze arakandagira, ariko aza guhagararirwa n'abagore babiri cange bamwe mu bakenyezi babiri nk'uko biboneka. Biravugwa yuko rero abakenyezi batari basanzwe baramenyerewe nyine mu mahuriro amwe namwe. Ni mu gihe hakomeza kugenda hibonekeza ibigendanye nyine no kutumvikana cange kutoroherana kw'abo bakenyezi nk'uko bigaragara. Amakuru avuga yuko nyine ibiriko birashikira uyu muvyeyi rero nyine yaba ari intandaro yo kuba yaragize neza. Abarundi benshi barazi neza yuko asanzwe ari umuvyeyi mwiza, asanzwe arafasha, arasanzwe arakora ibikorwa byiza, ibikorwa by'ubumuntu bisanzwe biraranga abarundi muri rusange. Umuvugizi w'ubushikiranganje bwo hagati iterambere rusange ndetse n'umutekano Pierre Nkurikiye aravuga yuko nyine bariko barababazwa n'uburyo rero abantu b'ingenzi mu Burundi bariko baramererwa nabi, bakaba bariko nyine barahabwa amashano. Icakora ntiyatomoye ingene vya biriko biragenda, ariko avuga yuko Uburundi bwabusabwa ko abanyagihugu bitonda cane muri kino gihe nyine bariko baritegurira neza amatora mu rwego rwo kugira ngo herekuza basesa nkuyoze nyine bariko baratuma ibintu birahindura isura mu Burundi. Nkuko nabivuze bariko baritegura amatora,
Amakuru ariko araturuka mu bitaro bya Kira Hospital aravuga yuko rero uyu mama buntu yoba amerewe nabi cyane ku buryo yashizwemo ivyuma bimufasha guhema neza, mu nyuma y'iko rero atakabaraga afise, aho nawe bariko baravuga yuko rero ashobora gushikanwa hanze y'igihugu mu rwego rwo kugira ngo abashe kuba yo kwitabwaho nyene, abashe kuba yoronka ubuvuzi bwisumbuyeho nk'uko amakuru akomeza kugenda agaragara canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Tugaruke kubiriko biravugwa, bamwe rero bari ku ruhande rwa leta mu Burundi baremeza neza yuko ingabo za MTSR zoba ziriko ziratinya kwinjira ahari igisoda c'u Burundi, ariko kandi Uburundi turazi ingene nabo nyene basanzwe baratinya umara wa MTSR, ndetse Burundi buramaze gutakariramo abasoda benshi nkuko bigaragara. Umwe mu basanzwe begereye igisoda c'u Burundi yaragize ati mu bisanzwe ingabo z'u Burundi ni intwari ku rugamba kandi nizitinya rero nizitinya urukabye, barafise experience mu bigendanye n'urugamba kuko rero baramaze kugwana mu bihugu byinshi kandi barahangana n'intagongwa zikomeye cyane kurusha nkuko bigaragara. Ikibazo bahura nacyo rero nyine si guhemukirwa gusa, ikindi kandi gikomeye baciwemwo rero imigwi n'abategetsi b'ibihugu kubw'inyungu zabo. Umusirikare yazananywe muri cndd-fdd arafise favre nyinshi gusumba aba ex-FAB cange abazanye muri FNL ndetse na cndd ya Nyangoma. Mu gihe rero nyene uri umutegetsi ukubahuka gutrendinga abasirikare ugutandukanye uba nyine uriko wiyungurana, kuko rero haragera ibihe bakakwereka ko nyene ibyo bagiriye babibona nyene bakinumira. Amakuru akomeza kugenda aravuga yuko nyene MTSR itariko yinjira mu gisagara ca Uvira cange mu kigwati cya Uvira, ariko kandi ku rundi ruhande biravuga ko MTSR iriko irakusanya intwaro zimwe na zimwe ziri mu banyagihugu, mu nyuma y'iko rero byabonekaga yuko mu bice bigiye bitandukanye baherutse kwigarurira harimo ibice byinshi abana bato bato ndetse n'abanyagihugu baragiye barafata intwaro nyinshi, ku buryo gushika uno mwanya ibikomeza kugenda bigaragara biboneka yuko nyene MTSR yoba iriko irafata gahunda yo gufata intwaro nyinshi mu rwego rwo kugira ngo izikure mu banyagihugu nkuko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Gushika no mwanya barimwe baravuga yuko umuhari wa MTSR waba uriko urategura ibigendanye nyene no kwinjira mu gisagara ca Uvira, ariko kandi abandi bakabona yuko byoba biriko biratinya ari nko gutinya Uburundi. Amakuru akomeza kugenda aradushikira aravuga yuko umuhari wa MTSR wafise gahunda zawo nkuko bikomeza kugenda bigaragara cange nkuko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Tugaruke ku yandi makuru akomeje kugenda aravugwa. Haramaze iminsi haravugwa ibihano byarafatiwe umwe mu bategetsi b'u Rwanda, Lieutenant General Retired James Kabarebe yarabaye umugaba mukuru w'igisoda c'u Rwanda, ndetse hakiyongeraho rero n'umwe mu bayobozi ba MTSR akaba ari bwana Lawrence Kanyuka arasanzwe ari umuvugizi wa MTSR mu bya politike. Ibimwe rero ni bimwe mu byavuzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu nyuma y'iko ibihugu bimwe na bimwe byo ku mugabane w'Uburaya cyane cyane mu burengero bw'isi biriko biragiriza igihugu c'u Rwanda ko kiriko kiratera ingabo mu bitugu umuhari wa MTSR. Ibiro bijejwe rero kugenzura umutungo wo hanze Office of Foreign Assets Control bya Minisitiri w'Imari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika byarashyize James Kabarebe ndetse na bwana Lawrence Kanyuka ku rutonde rwabo bufatiye ibihano. Itangazo rya Minisiteri y'Imari ya Amerika riravuga yuko bwana Kabarebe ari wenyene ari hagati y'ubufasha u Rwanda ruhereza umuhari wa MTSR, umutwe oni ishinza riri bikorwa bihonyora uburenganzira bwa muntu nkuko rero iyo minisiteri bivuga. General Retired James Kabarebe yarahoze mu ngabo z'u Rwanda ku ipeti rya generali, ubu ni umunyamabanga wa Leta y'u Rwanda ujejwe ubutwererane n'akarere muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Madame Yolande Makoro yarasubiyemo n'ibimenyesha makuru mu Rwanda aravuga ko ibihano nk'ibi bidashobora kuba rero umuti w'ikibazo kimaze imyaka myinshi kiri hagati y'u Rwanda ndetse no muri Kongo. Ibimenyesha makuru birasubiramo kandi Makoro aragira ati iyo ibihano biza kuba rero byakemura ikibazo kiri mu burasirazuba bwa RDC mu karere twari kuba rero twarabonye amahoro mu myaka myinshi iheze.
General Retired James Kabarebe niwe rero mutegetsi wa mbere wo hejuru mu Rwanda ufatiwe ibihano na Amerika kubera intambara iri muri Republika Iharanira Intwaro ya Kongo muri icyo gihe. Amerika kandi yarashyize bwana Lawrence Kanyuka umuvugizi w'ihuriro AFC canke M23 ku rutonde nk'ugwabo yafatiye ibihano hamwe rero na kompanyi ze ebyiri zanditse mu Bwongereza ndetse no mu Faransa nk'uko iryo tongazo ryamarira bivuga. General Retired James Kabarebe nyine cyangwa Lawrence Kanyuka ntacyo baravuga ku byakozwe na leta ya Amerika. Bradley T. Smith wo muri iyo ministeri ya Amerika yaravuze ko ibihano byatangajwe uyu munsi bishimangira ubushake bwacu bwo kuryoza abantu n'ingenzi n'abategetsi nka Kabarebe ndetse na Lawrence Kanyuka barimo gufasha RDF igisirikare cy'u Rwanda na M23 ibikorwa byo guhungabanya uburasirazuba bwa Republika Iharanira Intwaro ya Kongo. Abategetsi b'u Rwanda barahakana ibirego bashinjwa na ONU ndetse na leta ya Kinshasa ko ingabo z'u Rwanda zibarirwa mu bihumbi zifasha M23, bakavuga yuko u Rwanda rwafashe ingamba zo kwirindira imbibi zago. U Rwanda na ONU barashinza ingabo za FARDC nabo gukorana n'umwari wa FDLR urwanya ubutegetsi bwa Kigali. Perezida Paul Kagame arongoye igihugu cibanyi cy'u Rwanda nyine akavuga yuko icyo ari ikibazo amahanga adafata nk'igikomeye ariko ku Rwanda ari ikibazo kiremereye cyane. Amerika iravuga yuko Kabarebe ari we rero agenzura byinshi mu byinjizwa n'u Rwanda na M23 bivuye mu mabuye y'agaciro muri RDC, ko ari we kandi agenzura kuvana amabuye y'agaciro mu birombe bya RDC akagera mu Rwanda mbere yo koherezwa mu mahanga. Ibirego byo gucuruza amabuye y'agaciro ya Kongo abategetsi b'u Rwanda baragiye babihakana, biravuga yuko ari birego bihimbwa n'abategetsi ba Kongo kuko rero bonaniwe gucunga neza ubucukuzi bw'ibirombe birimo rero birimo ibibazo rero nkuko byoma bigaragara. Leta ya Amerika iravuga yuko kandi ibi bihano yarafashe biraba kompanyi za Lawrence Kanyuka zitwa Kingstone Fish Limited itanga serivisi z'ibiribwa ikorera mu Bwongereza ndetse na Kingstone Holding y'ibijanye n'ubujyanama mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro irakorera i Paris mu gihugu cy'u Bufaransa. Ibi bihano birasobanura iki kuri abategetsi canke kuri ibi bihugu? Leta ya Amerika iravuga yuko ibi bihano bivuze ko rero imitungo yose hamwe n'inyungu by'aba bantu biri muri Amerika canga se ari ibyabo ariko bigenzurwa n'abari muri Amerika bifunzwe kandi n'ibindi byabo biragomba kubwirwa n'ibindi biragomba kubwirwa n'ibindi bihugu no mu bindi biro kugira ngo babashe kuba bofatirwa ibyo bihano. So bwa mbere Amerika canga se ibihugu by'Iburaya n'ubumwe bw'Uburayi bifatiye ibihano abantu ku giti cabo bibashinza uruhara mu bikorwa rero bitera umutekano muceya muri Burasirazuba bwa Republika Iharanira Intwaro ya Kongo. Mu mwaka wa 2022 2023 Amerika yarafatiye ibihano abandi bagiye batandukanye, harimo Apolinari Hakizimana abarizwa mu mari ya FDLR, harimo Sebastien Wimbabazi mu FDLR nawe, harimo Ruvuga y'Imikore Protogene nawe arabarizwa muri FDLR, hari Bernard Byamungu ayu nawe rero n'umuyobozi akomeye cyane akaba yungerije General Sultani Makenga muri MTC nawe yarafatiwe ibihano, hari Colonel Salomon Toklonga w'ingabo za FARDC mu ngabo za Kongo, Brigadier General Andre Nyamvumba w'ingabo za RDF, hari Colonel Michel Rukunda azwi nka makanika watwirwaneho aherutse kurasigwa mu gitero cya drone ingabo za Kongo zaragabye mu Minembwe. Uyu nguyu akaba yarasanzwe akuriye umuhari watwirwaneho nyine ushinzwe kurengera abanyamurenge, hari Bertrand Bisimwa uyu ni perezida w'umuhari wa MT3, hari na Colonel Nanga nyine nawe wo muri MT3 akaba ari umuyobozi w'ishami rya politike muri M23. Abandi ni nka Sultani Makenga arasanzwe ari umugaba mukuru cyangwa umuyobozi w'igisoda ca MT3, hari Lieutenant Colonel Wiringoma arasanzwe avugira MT3 mu bya gisirikare, ndetse bo rero barasanzwe barafatiwe ibihano na ONU cyangwa se ubumwe bw'Uburaya ku kibazo cya RDC. Ibihano by'ibihugu by'Iburengerazuba byaragiye bifatigwa abantu batandukanye, mbere umusaruro wabyo mu gukemura iki kibazo waragiye ushidikanywaho n'abasesenguzi batandukanye.
leta ya Kinshasa yarakomeje gusaba amahanga gufatira ibihano abategetsi b'u Rwanda kandi isaba amahanga guhagarika inkunga y'iterambere ihereza u Rwanda irushinza gutera RDC ruciye mu mari wa M23. U Rwanda ruvuga ko kwibasira inyungu zarwo n'ubufatanye mu iterambere rufitanye rero n'ibihugu by'amahanga bidatanga umuti ku kibazo cy'umutekano muke muri RDC. Imiryango y'ibihugu by'akarere nka East African Community ndetse na SADC yombi nk'uko bigaragara irimo rero nyine irasaba ko amakimbirane yo muri Kongo akemukwa mu nzira z'ibiganiro by'amahoro bigashyirwamo n'umuhari wa M23. Leta ya Kinshasa yaravuze ko itazigera na rimwe iraganira n'umuhari wa M23. Leta ya Kinshasa kandi irakomeza gusaba amakipe yo ku mugabane w'Uburaya arimo nka za Arsenal kuba yohagarika imikoranire bafitanye n'igihugu cy'ubanyi cy'u Rwanda nkuko byama bigaragara, ariko kandi Arsenal iraherutse gutera utwatsi icyo cyifuzo cya leta ya Kongo. Bashimire, tugaruke mu kanya.